Mu myaka 30 yeze Dubai cari gisagara gitoya cyane kizungurutswe n'umusenyi myinshi cyane kandi kiri mu bugaragwa. Nta muntu numwe ku isi yiyumvira ko ico gisagara cyo hinduza uko kiri uyu munsi. Ku birometero ibihumbi vuye Dubai ubu tuvugana muri Burkina Faso mu bugaragwa nahone hariko hubakwa ibintu nk'ivyo byubatswe muri Dubai. Itegereze neza ahantu uravye inyubako ushobora kuyisanisha n'umunara muremure cyane wa Burj Khalifa, ariko iki ni kigo c'ubudandaje citwa Burkindi cubatswe ku miliyoni 500. Ni etage nini cyane igerezwe inshuro 35 ko yubakwa hagati mu bwa mukuru wa Burkina Faso witwa Ouagadougou, izungurutswe n'andi ma etage manini cyane agira ku 18. Urabiye ku burebure bw'iyo chantier ubwayo uvyiyumviriye bisize ubwenge. Uvyihweje neza uhita ubona neza ko ibikorwa biriko byubakwa ku muvuduko udasanzwe. Ku mashusho y'ibigendajuru hose biboneka ko hariko hubakwa inyubako zitangaje. Ibi vyagize naho ikinyamakuru Jeune Afrique kivuga ko aho hantu ari Manhattan yo muri Ouagadougou. Hakujya izo nyubako ku birometero 3 hari undi mugambi munini cyane uriko raharangurirwa hubakwa amazu menshi cyane y'amavila yo kuba mu meza cyane agezweho mu buryo bwiza cyane kandi bugezweho. Ibyo byotegerejwe kuba byarubatswe imbere ya 2021. Gusa uyu munsi witegereje neza urabona igicapo kidasanzwe giterambere muri Burkina Faso. Ariko nanone kandi ibyo ntibikomeye cyane ugereranije n'undi mugambi uri kurakorwa ku metero amajana makeya cyane uvuye kuri za nyubako twariko turavuga, kuko hariko hubakwa undi mugambi udasanzwe n'umugambi wiswe Zafala Plaza. Ni nyubako idasanzwe yo ku rwego rw'isi bategekanya kugira hoteli y'inyenyeri 5. Tuvuye ngaho gato banasigaje ikindi kibanza kinini cyane kizobakwamwo kaminuza nini cyane kandi nziza cyane iteye igomwe. Hambavu y'iyo migambi y'abigenga, leta ya Burkina Faso bwayo iriko yubaka uburaro bushika ku 50 buzotangwa ku buntu ku bakene n'abateshejwe izabo. Hano ushobora kwibaza ngo ivyo bishoboka gute? Gusa abene igihugu bwabo nibo bariko baratererera buri kimwe muri uwo mugambi kuva mu ntango. Ndetse kandi abanyagihugu ba Burkina Faso banemeza ko bazobandanya bafasha leta kugeza Burkina Faso baye igihugu giteye imbere cyane. Iyi kandi ni nayo mpamvu Burkina Faso iri kinduka igihugu gikurikiranwa cyane ku isi. Burkina Faso. 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 Mu gihe n'ubu leta zunze ubumwe za Amerika zibandanya gufata Burkina Faso nk'igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane by'iterabwoba, ikanabuza cyane ingendo z'abantu baje muri ico gihugu, ikima visa kubavayo. Hiyongereye ko no kubuzwa uburenganzira bwo kugera ku masoko yo muri Amerika batabanje kuri amakori menshi cyane. Byageze naho President Donald Trump avuga ko azohagarika kwakira umuntu wese ava muri ico gihugu ca Burkina Faso, we yita ko ari igihugu gisanzwe mu biri kwisi, aho yanavuze ati sinshaka ko abava muri ico gihugu binjira mu gihugu cacu ca Amerika. Third world countries. I don't want them in our country. A country state. Yamara naho Burkina Faso iri kirabwa nabi n'ibigo byo mu burengero, Burkina Faso iriko yubaka ibintu bidasanzwe mu maso y'abantu. Gusa rero n'ubundi hambavu y'iyo migambi y'inyubako iri kirubakwa hari ikindi kintu kidasanzwe kiriko kiraba muri Burkina Faso. Ikintu abantu benshi cyane batazi ni kiriko kirubakwa makino gisagara gishasha naco ubwaco kiriko kirubakwa. Muri kino kiganiro turabijize ndane muri izo nyubako n'ama etage ariko yubakwa ndetse akanubakwa na Ibrahim Traoré ndetse n'abanyagihugu bwabo bakiyubakira. Ni impinduka zidasanzwe abenshi bagira naho bafata iki gisagara bakacita Dubai yo muri Sahel. Ni projet yahawe kibanza ca 4 mu gihugu. Uyo rero n'umugambi wageneye guhangana n'ikibazo c'uburara, aho batagishaka kwagira umuntu n'umwe atagira harara nkuko bimeze ku mamiliyoni y'abantu baba muri Dubai ndetse no muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uburyo bariko barakora uwo mugambi w'ubwubatsi bituma umuntu yiyumvira byinshi vyazi ku gihugu ca Burkina Faso. Mu kiganiro cy'uyu munsi munyemerere noneho twinjire mu gihugu ca Burkina Faso, noneho tumenye ingene abanyagihugu bwabo bariko bariyubakira igihugu bafashijwe na leta iyobowe na Ibrahim Traoré. Prosper no mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa cenda gusaba no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel y'amenya byinshi utazi. Je cyo sabwa no kububwira iby'amatwi yawe atigeze yumva handi nyuma tukisanga tuzi ibyo benshi batazi. Ndanaguha ikaze. N'abantu bake cyane bazi igihugu ca Burkina Faso, ni n'abantu benshi cyane batakubwira aho Burkina Faso iherereye ku ikarata y'isi. Ariko ibi bintu biriko birahinduka cyane kubera ko Burkina Faso mu myaka yahera ntiyarizwi cyane. Mu myaka atari myinshi cyane iheze Burkina Faso cari igihugu gikenye cyane kandi cari igihugu kitazwe ku isi, ariko kugeza ubu ibintu biriko birahinduka. Mu myaka irenga 60 iheze Burkina Faso yisanze mu mutego udasanzwe mu ndoto mbi z'ubukene budasanzwe n'amasezerano amwe basinye yatabagaje igihugu. Ubwumvikane kwari kuba Burkina Faso yahinza habo Ubufaransa hamwe n'Uburayi, maze nabo bagahabwa udufaranga tw'intica n'ikize natwo bagategekwa kudusanuza amabarabara mwami.
mu vy'ukuri Ubufaransa bwobwo ntibwari ngombwa ko hari amafaranga na makeya butanga kuri izo nzahabu zakura muri Burkina Faso nk'ikiguzi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron birasa nkaho ari we yakanguye abanye Burkina Faso mu mwaka 2017 abereka burya ko Ubufaransa byiba cyane Burkina Faso. Aho n'igihe yakora urugendo muri Ouagadougou. Ico gihe rero umunyeshuri umwe muri kaminuza yaho yamubajije impamvu kaminuza yigamwo itagira umuyaga nkuba. Emmanuel Macron yamenyeshuye ati akazi kanje nk'Ubufaransa guhindura amatara yo mu birasi byo muri Burkina Faso. Macron yongeye ko agira ati muri ko mubimbira nkaho womenga ndacara umukoroni wayo. Yanarengeje katwenga avuga ko perezida wa Burkina Faso yanasohotse muri iyo nama arimwo aja gukora ibyuma bitanga akayaga climatiseur. But I don't. C'est le travail du président. Iryo jambo rimwe ryonyene Emmanuel Macron yakanguye Afrika maze rituma abanyafrika bose batahura neza ko burya abafaransa batari ngaho ngo bafashe ahubwo bari ngaho ngo bagire ivyo banyaze Afrika. Ubufaransa nibwo bwagenzura ifaranga rikoreshwa mu gihugu ca Burkina Faso gusa bukemera ko igihugu kiguma mu bukene. Kugira ngo bitahure neza umenya ko kuva Burkina Faso yikukiye kugera mu mwaka 2015 Burkina Faso yari ifise ibirometero 3000 byonyene by'amabarabara asize kaburimbo. Abanyagihugu bamwe bo babona ataco bitwaye gusa abasirikare bo barabona ko hakenewe impinduka mu gihugu bakagira intayo kwikukira ya nyayo. Iyi niyo mpamvu mu mwaka 2022 leta ya Burkina Faso yakozwe mu itembagazwa ry'ubutegetsi inshuro zibiri zose. Amakungu yo yabona Burkina Faso nk'igihugu c'akajagari kadahera. Gusa ku banye Burkina Faso kudeta ya kabiri yabibiriye nk'itara ryaka inyuma y'imyaka 35 y'igihe c'impinduka ca Thomas Sankara. Captain Ibrahim Traoré yaraje ahita asezeranya abantu kuva mu bukoroni bwose bw'ubwoko bwose bari barimo. Ibrahim Traoré agifata igihugu yahise yirukana ingabo zose z'Ubufaransa zari muri Burkina Faso maze kuri we ahita afata ingingo zibiri. Igihugu categerezwa kwemera kwigenga kuzuye canke bakemera gupfa. Yahise avuga ati dutegerezwa kubaga tukifasha. Gusa ibyabaye nyuma yo kwikura ibihugu bikomeye cyane byahoze bikorana na Burkina Faso ibyabaye biratangaje cyane uko igihugu byahise bitangura. Ibanga rya byose rishingiye ku mugambi udasanzwe leta yise Faso Mabayo bisigura ngo kubaka igihugu. Uwo mugambi watanguwe mu mwaka 2024 maze ukaba wubakiye ku ciyumviro gisanzwe gukoresha abakozi n'ubuhinga byose biri muri Burkina Faso bakubaka bushashi igihugu batitaye ku mfashanyo mva makungu. Mu myaka ya kera byari byarasabye imyaka 60 yose ngo hubakwe ibirometero 3000 byonyene by'amabarabara meza y'ikaburimbo. Gusa uno munsi bafise ihangiro ryo kubaka ibirometero 5000 buri mwaka. Ayo mabarabara rero ariko ariyongera cyane mu gihugu. Gusa n'ubundi kibazo cibazwa ayo mabarabara yubakwa jahehe. Ayo mabarabara yose uri kurumva ariko yubakwa gana mu bisagara bitandukanye biriko biravuka hagati mu bugaragwa. Igisagara kikaba n'ikigo c'ubudandaji ca Burkindi. Ni nkaho umutima w'izo mpinduka zose. Uno no mugambi w'inyubako uri kurubakwa kuri hegitare 4 n'igice mu mutima wa Ouagadougou maze hakubakwa nkagiye kuba umutima w'ubutunzi bw'igihugu ca Burkina Faso. Hagati na hagati muri izo nyubako harimo umunara w'inzu zigerekeranye zigira ku 35 maze ikazungurukwa n'izindi etage zinini cyane zigira ku 14 imwe yose igeretse inshuro 15. Aya mazu yose azoba arimo ibiro bikorerwamo hafi 2000. Ikagira kandi amazu yo kubamwo y'igitangaza yababa amajana 7 akagira kandi n'ikigo gikomeye c'ubudandaji, inyubako z'amavuriro agezweho hamwe n'uburyo bwaho bwo kubahereza umuyaga nkuba byigenga. Uyo mugambi rero uzotwara yose hamwe amamiliyari 320 y'amasefa. Ico bagamije ni kugumiza imitahe yose n'imigabane y'abakire mu gihugu hamwe no gukwega abanyamitahe mu gihugu bavuye ku rwego mpuzamakungu. Izina Burkindi risobanuye ikintu gikomeye cyane. Uwo mugambo bwawo uzohakaza abantu benshi cyane mu buryo bwa hafi ndetse no mu buryo bw'igihe kirekire. Ku rundi ruhande Zafara Plaza nayo ikomeje kubakwa ku murindi udasanzwe bashiramwe amahoteli y'agaciro kadasanzwe, amabiro menshi cyane hamwe n'uburaro bw'abantu bifise. Ku birometero 3 uvuye ngaho Espoir City. Iki naco ni gisagara kiriko kirubakwa bidasanzwe, kisoba ari gisagara gisanzwe ku buryo amazu yacu atazoba zimvye bose bashobora kuyabamo. Harimo amashuri, ibigo by'ubuvuzi hamwe n'inyubako zigezweho. Uwo no mugambi hureo ko n'igihugu cose harimo na Bobo Diaruso aho Ibrahim Traoré yakuriye n'ahandi henshi cyane. Igisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi naco nticasigaye inyuma. Burkina Faso yahaye abaengineer bayo ku mashini nyabwonko urwego rwabo rwose bariko bakorera hamwe amalogiciel n'ama application akora ibyankenerwa byose byo muri Burkina Faso. Ariko hubakwa ikindi kibuga ca siporo kizakira abantu 15,000 hakoreshejwe ubuhinga butandukanye. Ariko kandi hubakwa ikigo kinini cyane c'ubuvuzi kizokorerwamo abanyeshuri bo mu makaminuza ya Burkina Faso. Gusa kidasanzwe kiriko kirakogwa nuko n'abanyagihugu bariko baritanga mu bintu byose. Ibi
byageze naho umunyokuru w'imyaka 80 yaterereye imifuka 2 gisima mu mafaranga yiwe yaramaze igihe aziganya. Abajejwe impamvu aterereye iyo mifuka 2 gisima yavuze ko yakunze cyane umugambi wo guha ijambo ryo kubaka igihugu abanyagihugu nabo bagaterera mu iterambere rya Burkina Faso. Hose mu gihugu abantu bariko baraterera uko bashoboye. Ibi byose biba biriko birubaka igihugu ku buryo budasanzwe. Gusa iyo ni intango kuko Burkina Faso iriko irategura uyundi mugambi udasanzwe urimo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba zikoresha inguvu za nucleaire. Ibizohita bikurikirwa no kubaka ihinguriro rikora imiduga ikoresha umuyaga nkuba yo ngaho nyene muri Burkina Faso. Okuyubaka mu gihugu ca Burkina Faso biriko birihuta cyane kurusha uko abantu babikeka. Prosper ntuma mu bitabo ico tinyariko niko nitwa. Ico ndagusaba gusa ni gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzozura hongokera ubumenye bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ciao ciao.